yarakimenyesheje yongera aravuga rero ibyavuye muri ayo matohoza yakoze aravuga ko perezida Nkurunziza yishwe n'isumu ko iyo sumu yayihawe nabo basangiye ubutegetsi yaravuze isumu ko yavuye n'ihenze ngo yavuze Mwanza muri Tanzania aravuga ko azimwe n'abantu bagiye barayihanahana gushikaho bayiha perezida Nkurunziza acara navuga ko perezida Ndayishimiye afise icyo abiziko ku bijyanye n'urwo rupfu rwa Nkurunziza ibyo nibyo numvanye jewe Bob Rugurika yaravuze ko afise ibindi byemezo ko azobishikiriza mu kindi gihe anavuga ko adashobora kubyerekana ubu kubera ko bishobora kuca bikwegera abantu ko muri iyo ntumbero yo gukingira abantu adashobora kubishyira ahabona uko niko namwumvise abivuga sinzi ko aricyo ndamwongereye ko abandi mwumvirije ntabyonze ariko jewe amajambo mwumvise avuga yabaye ayo nta na hamwe nigeze numva avuga ko ayo matohoza ya RPA afise icyo apana n'urubanza rwa General Arengiyome Bunyoni ivyo nivyo numvise ku matohoza wambaje none ivyo bintu bivuga by'isumu koko nivyo nukuri nanje nobangira mbu mupfumu hamwe no bavuga ngo ndahize no bavuga ngo ndazi ikintu cyishe Nkuru Nziza no baninjiye mu mugwi w'abapfumu nanje ko ndi mu bantu bifuza ko kuri kumenyekana ico nico kuva mu ntango ivyo uza kubisanga mu byo twavuze kuva Nkuru Nziza bakimenyesha ko yapfuye ibyo twanditse ibyo twavuze hose twagombye tuvuga ko hakenewe umuco kuko Nkuru Nziza yagiye nkuko yatwaye mu gihe cy'ubutegetsi bwiwe ingiri z'abarundi barishwe bakagenda amazima yongo abandi bagatogwa ibiziga ntiyigira amatohoza y'amatohoza atanguye akamatohoza atigera hera nitwigire tumenye iby'icyo abantu haragandaguwe abashikiranganje haragandaguwe abakozi bakomeye ba leta haragandaguwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi haragandaguwe abantu indiri ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi byaragandaguwe mu butegetsi bwa Nkuru Nziza nta kuri kwigeze gutangwa ku bintu byariko birica abantu niko nawe byamugendeye uko yatwaye hicwa abantu ntihagire ikivugwa niko yapfuye ntiyakurikirana na kimwe nta toza na rimwe ryakozwe bijanye n'urupfu rw'ibintu bitabaho ku isi ubundi umukuru w'igihugu wapfuye bitegeza gutohozwa amaraporo akandikwa hakaba icyo bita autopsy bagapima ikiziga ciwe abanyagihugu bakamenya ikimwishe hari n'ikindi cyadutangaje sinzi ko ndavyibuka mbere na Bob Rugurika namwumvise bishika ko nuko abarundi batashoboye kumusezera nkuko ubundi abakuru b'ibihugu basezerwa mu Burundi ntitwashoboye gusezera mu 1993 President Ndadaye nawe ntiyasezewe ngo abarundi babereke ikiziga ariko ho byarumvikana muri bako Ndadaye yari yazuwe amaze imisi yarahambwe nuko ko ikiziga ciwe cyari cyarononekaye byarumvikana mugabo hanyuma ubundi mukuru w'igihugu yapfiriye mu butegetsi ni Perezida Cyprien Ntaryamira uyu nawe ntako bari kwerekana ikiziga kuko ntacyo bari bafise hatahanywe iminyota hatahanywe utumanyu ntako bashobora kuvuga ngo murabe ikiziga ca Perezida Ntaryamira mu Museveni ku rupfu rwa Nkuru Nziza niho abarundi bari kwitega ko babereka ikiziga cy'umukuru w'igihugu bakagisezera nkuko bisanzwe bigenda bashobora ahandi bamwereka igihugu cyose kigasezera ikiziga cy'umukuru w'igihugu mugabo batarishimye ivyo afuna asezerwa n'abari bamwegereye no kuvuga uretse umuryango abategetsi bo hejuru baramusezera mureba ko imbere ya Nkuru Nziza hari hapfuye indwi zikeyi imbere yiwe harapfuye Terensiyo Sinunguruza yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu twarabonye umukuru w'igihugu agenda akamusezera aho bari kumwe bagasezera ikiziga n'abandi n'umuryango mugabo kwa Nkuru Nziza ntabyo twabonye ivyo bintu hariho kabazo hari ikintu cyariko kiranyirizwa abarundi batigeze bamenya icyo aricyo ku matohoza imbagije uti wewe ivyuzi bimaze kuronka bimeze gute navuze nti mvuze ngo ndabizi muba mbeshe kuko nta muco n'umwe gushika uyu munsi uriho kubijanye n'urwo rupfu ariko murazi ko amatohoza tuyakora muri Fokode turakorageza igihe cyose aho twumvise banyurujwe bishwe bagiriwe nabi turabaza ivyo jewe maze kumva bija muri izo nzira zibiri
iki kijyanye n'abavuga ko yoba yaragwaye covid ndamaze kwiburanira n'abaganga bakomeye barimo abigisha muri za kaminuza aho bahuriye n'ubutegetsi bemeza ko covid yarayifise abo niho novuga ngo dutandukanira gato nuko mumenyeshamakuru Bob Rugwikabo yabitoye matohoza bakoze muri RPA kuko we yaravuze ko mu minsi y'imbere ko Nkurunziza aja mu bitaro bari bamupimye yavuze ku munsi ugira gatatu ari kwa gatatu aja mu bitaro kwa gatandatu yaravuze ko bamupimye kandi ata covid bamutoye ico mu matohoza nakoze je sindagifise ibijyanye n'imbere yuko aja mu bitaro nta nkuru nimwe ndabifiseko ibyo mfise ko amakuru ni ibijyanye n'igihe yari yamaze kuja mu bitaro nk'abo twiganiriye bakora muri bijya bitaro byitwa natwe turashoboye by'ikarusi byabo twivuganiye baganga baba bato baba n'abandi barambwiye ko igihe bamuzanye mu bitaro bwa mbere bwo batangaye babonye umuyobozi w'ibitaro yitwararika kuzana intebe z'abakuru salo ministre baraduza aho hantu ntibamenya uwo muntu ahagwa ari we mbwabamenya ko ari umukuru kuko n'abandi bakuru bari basanzwe bahora baja kugwarirayo barabona ko hari igice kinini cy'ibitaro bamuhereye hanyuma abo bazaniye ibipimo baravuga ko mu bipimo icyo cya covid bakibonye mu babinyegekeje barambwiye ko byaboneka ko harimo covid kandi ngo itari nke hanyuma bakavuga ko ariko harimo ikindi kintu babona kidasobanutse icyo icyo nukuri ayo makuru je niko ndabifise ibindi nimo bimbaze mugabo bo baravuga ko covid bayibona mugabo ko hariho ikindi kintu bidasobanutse barabona abandi twaganiriye nabo baganga bandi bakomeye nabo nyene bafise amakuru nabo nyene bavuga ibintu bisa n'ibyo muri ayo makuru kandi baravuga ibintu bitandukanye n'ibyavuzwe ingene yapfuye je mu byo narose bavuga ko Perezida Nkurunziza yapfuye hakiri kare cyane ku munsi wa mbere mu gatondo bakavuga ko yoba yarahagurutse kugira aje kwihagarika imbere yo kwihagarika akamaza gusohora abo baba bari kumwe mu cyumba kandi byumvikana mu Burundi hariho iyo ngorane y'ibitaro ingene bikoze hari uwundi twaganiriye nawe yarwaye covid aragwarira mu gihugu cy'abazungu arambwira ati jewe basize ko kijya kigufasha guhema cyaba gifise akantu k'akagozi karekare gashobora gupima nk'imetero 6 ku buryo wambaye icyo bita respirateur waba ushobora kuja kwiyoga ushobora kuja kwihagarika utarinze kwambura respirateur atarambira rero ati wewe Perezida Nkurunziza aho yarari iyo respirateur yiwe yari ifite akagozi kagufi nkuko bimeze mu bitaro byinshi mu Burundi aho banazifise hanyuma rero bakeneye kuja kwihagarika n'umukuru w'igihugu umupfasoni wiwe agwariye mu mahanga muri Kenya kumbure ntibyari byoroshe ingene yihagarika imbere y'abo bantu bose none bo bavuga ko yoba yarasohoye siho nari abari bari hafi yiwe ne bashaka gutanga izindi ntahe aho ndi kumvuga uko nagiye ndabironka jeyo ngo agiye rero aho muri kwihagarika arakura icyari ko kiramufasha guhema aragikura agikuye niho uwo muganga yabwiye ati mu gihe uba wageze kuri iyo ntambwe aho mu guhema uba ufashwa n'icyuma hakijya yagize ati ugikuye ko kijya cyuma mu minota idashika n'itatu ubupfuye niko yabwiye uwo muganga sindi umuganga sindi umuhinga ababizi ni babizi byesubiyemwo uko nabihawe n'uwo muganga w'umuhinga yambwiye ati nta n'iminota 3 ushobora kukwiza utarapfa rero niba bavuga ko yagiye abagiye kwihagarika abasigaye hanze baza bumva ikintu kiguye n'inguvu bumva ikintu kiguye baramara n'akanya bagwana n'imiryango mu kugurura rero bagiye kuraba ngo muri cya cyumba cyo kwihagarikamwo basanga umukuru w'igihugu yaguye yamaze kugenda niko babimbariye niho bacamugarukana baba bacamugarukana ku gitanda ngo mvuga ntiyoba kuko ntabyo nemeza sinabibonye n'ukuri muze kumbabarira ngaha
uko kurikira gukeneye igihugu nikigutange ibyabaye ibyo ari byo, bamugarukanye ku gitanda bagerageza kumufasha gusubira guhema, ariko umva uwo muganga bavuga ati jewe uko ndabizi uko byari mubaye ko umuntu yari yamaze gucikana, ariko bo bagerageje ibyo bashoboka byose ngo bamureanime bamusubize ashobore guhema. Niho ngo bagerageza icyo bagerageza bikabananira. Yari kumwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu w'ico gihe Tade Ndikumana, baratelefona umuyobozi wa hopitale ibyo bita kwa Karete Bujumbura, bamusaba ko azana nawe respirateur yindi bakuye Bujumbura. Ikintu gitangaje bariko barambwira ayo makuru ko byagenze bikwiye gutohozwa navyo, nuko n'icyo cyuma cyomufasha guhema bagipakiye ngo kamyonete bazishira mu modoka iva i Bujumbura iji Karusi, urugendo rw'amasahane, kandi bafise umukuru w'igihugu arenze, bagira bati tugatumufashe gusubira guhema. Bayipakira imodoka amasahane kuva i Bujumbura gushika Ikarusi. Aragira ati ubwo by'ukuri abo bantu bari bagikeneye ko umukuru w'igihugu akira? Ntabyo nzi, nta nyisho mfise. Ibyo byose bikwiye gutohozwa, abarundi bakabibwirwa tukamenya icyabaye. Hanyuma ya respirateur bayishikanye ngo birabananira kuyikoresha, sinzi byagoranye, nabyo sindi umuhinga wabyo. Niho baca barondera abandi baganga barimwe abahinga mu bijyanye ngo no korosha imitsi, hari imiti bamuhawe ngo bakorosha, ariko urumva ku bwa wa murangira ati umukuru w'igihugu yari yamaze gupfa. Bavuga ngo bagomba korosha imitsi nayo umuntu yamaze kuma, bagomba korosha imitsi nawe yamaze kuma. Niko kuca barondera umuganga baramubaza ko bafite iyo miti bakeneye. Umuganga yoba yavuye kuri Kira Hospital, hose mu mvuga nti yoba mugome munyumva neza. Niko kuca mubaza aremera ko afite iyo miti, bamurungikira ngo abasirikare baza kuyitora, bamusaba ko bogenda bajanye. Ariho hamwe twumva ngo hariho helicopter ivuye Bujumbura kajugujugu itwaye abaganga bagiye kuvura umukuru w'igihugu Karusi. Aho ni mu masaha 5, saa 4 saa 5. Indege iragiye, byo byatwaye iminota 30 abarashitse. Niho bavuga bati uwo muganga ashitse ngo yashitse akarira abo yasanze bari ngaho, babwira ati ibi bintu muri kumurakora n'ibiki, muracyari ko mugerageza kuvyura umutima w'umuntu yacikanye kera, mushaka kumuvuna imbavu. Ati muri ko mushaka kumuvuna imbavu, muri ko murondera iki? Uyu muntu nimubona ko yacikanye kera. Niho aho rero bamwe bajugumira bavuga ati turagowe, tubisigura gute, baza kubona gute ko twagerageje ibishoboka byose. Aho niho mvuga ni bitohoza. Umuntu wese afise uruhara mu rugo rupfu, umuntu wese hari icyo atakoze byatereza gukora muri ako kanya bisigurwa. Navuze nk'akaroro k'ikintu gitoyi gusa, ingene respirateur bayishyira mu modoka ikayitwara amasahane, kandi hariho indege yari gushobora kuyitwara mu minota 20-30 ikabishika Ikarusi. Aho hari ibibazo byinshi rero, biboneka ko hari ibintu byinshi byanyegejwe bikwiye gutomogwa neza. Hari n'amakuru avuga ko ikiziga cy'umukuru w'igihugu coba cyabitswe ahantu hatabika neza, hadafite neza, kikononekara mu mwanya muto. Ibyo byose nibitohozwe, abarundi babwiga ukuri, nimba hari ufise ikosa abihanirwa. Rero abo baganga je twavuganye bo baremeza ko umukuru w'igihugu covid yarayifise, ariko kandi cyo ntikice gisigura ko ibyisumu navyo bica bitaravyo nuko bitohoza byose. Bob Ruguri karavuga ati twaratohoje muri RP, kandi amatohoza ya RP ari mu matohoza mu Burundi ya mbere akomeye nayo akogwa, kuko nta bandi dufise bagiye baratohoza ibintu bikomeye bakabyerekana, bakerekana ibyabaye. Ikintu cyatohojwe na RP kiba kiri mu bintu nubaha cyane jeyo. Nukuvuga ko aya makuru afise nayo atarashigwa habona, hatarashigwa habona ibyemeza afise ataraderekana, arahambaye nayo nyene ku buryo vyose vyokorerwako. Ikintu gihambaye hapfuye umukuru w'igihugu, ku bintu bijanye n'ubuzima bw'umukuru w'igihugu nta kintu na kimwe kiba gitoye. Ikintu cyose kimyerekeye kirahambaye. Nuvuga umuntu wese bavuga ati ndafise icyo nzi ku rupfu rw'umukuru w'igihugu akwiye kubazwa, akavuga ivyo bintu azi, byose bigakurikiranwa bikamenyekana, hariho abafise ikosa bakabihanirwa. Nimba umukuru w'igihugu yari yarishano
umukuru w'igihugu nimba yari yarishano yari yarisumu ivyo bintu nibitohozwe bimenyekane. N'ubu yamaze guhambwa bagiye bagafata ibisigarira vyiwe babipimye, ntikibuza ko isumu nimba yaririye n'ubu baribona. Nimba yari covid yamwishe bitomogwe, nimba yaravuye uko bikwiriye bitomogwe, nimba hari icabuze mu kuvugwa kwiwe bitomogwe. Ivyo ni ibintu numva ko bisanzwe cyane bidakwiye guteza induru. Bobo yavuze ko afise icyaza ahubwo no kumushimira uwo muntu yitwaye isuguruje ngo umukuru w'igihugu cyane numva ko kuyikidari hanyuma ibyazi byumvirizwe bamurungikire komisiyo rogatoire imusangi yari imwumvirize atanga amakuru yose yizafise ku bijyanye naho bishobora guhurira n'urubanza rwa Bunyoni. Nungaha jewe hari amakuru mfise matoya atari manini ariko nayo nyene nibaza ko atakwiye gufatwa mineneko. Bariko baravuga ngo General Bunyoni yararondeye umupfumu. Uwo mupfumu bakavuga ko yoba ari umuntu bavuganye ko yoshobora gushikira President Ndayishimiye akamuha isumu. Icyo numvise baba bashaka kunyegeza batifuza ko kivuga ngo abarundi bacumve. Nuko uyu mupfumu bavuga yitwa Emmanuel Ntikazohera wo muri komine Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi. We nyene hari amajwi yiwe aho yoba yiyemerera ko yahaye isumu umukuru w'igihugu. Mvuze nti yoba ari navyo vyoba vyatuma wa Bunyoni yoba nawe yarashobora kwizigira ko uwo muntu ari ibintu ashoboye. Mugabo Bunyoni yisiguye avuga ati je nashaka kubimenya ko ivyo bintu ari byo canke bitari byo. Ivyo bintu byose nibitomuwe kubera ikibiguma mu gipfungu ari ibibazo bikomeye cyane. Nimba bariko barondera bafashe Bunyoni ko yagombye kwica President Ndayishimiye, ni kubera ko uwo muntu nawe yoba harimo amakuru avuga ko yoba harimo afise uruhara mu rupfu rwa Nkurunziza, we nawe atacabazwa. Ni gute umuntu avuga ku bintu biteye ubwoba gutyo? Mu mwanya wa mbere muravyibuka Bunyoni amaze gufatwa haciye nk'iminsi ine gusa tariki 25 z'ukwa kane, uyu mupfumu wo mu Ruyigi nawe yaciye anyuruzwa. Amakuru dufite avuga ko yanyurujwe n'abantu bari mu bagezwe umutekano w'umukuru w'igihugu President Ndayishimiye. Uyu mupfumu aramara iminsi atazwi iyo yajyanywe. Mu nyuma haciye amezi wa mupfumu asubira kugaruka mu kazi kiwe mu Ruyigi, aratekana abangaha atangorane. Umupfumu avuga ko yaguriwe impuzu, avuga ko yaguriwe ipikipiki kugira yice umukuru w'igihugu. Ni gute umuntu nk'uyo mu butungane nawe adakurikiranwa? Ni gute Bunyoni avuga ati nzanira uwo muntu ntibamuzane? Aho hari ikibazo. Umuntu yageze ku rugero kuvuga ko ahisemo umukuru w'igihugu, ni gute atabazwa? Hanyuma ikindi kibazo gihambaye ngaha, mbega uyu muntu yari wishyuye gute umukuru w'igihugu? Yoba ari umuntu asanzwe yahora azarahura na President Ndayishimiye ku buryo bafise ingene babonana akaba yari kurubikanwa isumu akarimuha nkuko yivugira ko n'ubundi yoba yarayimuhaye? Ivyo bintu byaba bikorwa gute? Aho rero hakenewe umuco. Rero ntacyo mfise ndahazi ko ambaje ati nivyo sindavyemeje ntacyo nzije nanje. Ni nkuko uyu muntu yitwa umupfumu yoshobora kuba ari umukozi w'iperereza yakoreshejwe kugira ngo ate umutego ate Bunyoni mu mutego, bagasanga abo babwiwe ko uyu muntu afise amakuru bagahabwa ayo audio yiwe yoba yarafashwe. Navyo bishoboka ko vyateguwe byose n'iperereza hanyuma bikaza guta umutego Bunyoni agira ati uraronse ibintu bizagufasha kwica umukuru w'igihugu bitari byo. Ibyo byose ni ibintu bishoboka. Rero birasaba ko byose bitohozwa neza. Mbega none vyagenze gute ngo zoba byavuganywe n'uwo mupfumu na Bunyoni navyo bice bishikira iperereza? Byaciye vyagenze gute? Aho hose hariho ibintu biba bikwiye gutomogwa. Rero nta kintu kinini ndabivuze ko bino bintu kiretse kuvuga ko aha hantu hakenewe umuco. Ni ibiki vyabaye? Ibi bintu binyegezwa abarundi ku rupfu rwa Nkurunziza ni ibiki? Ninde afise inyungu ko biguma mu gipfungu aho hantu? Nuko je mucumvise ko wambajije uti natwe ntitwizera, ugira uti ni gute mwebwe muba mwirukanye na Bunyoni munyuma mugasubira mukavugana na Bunyoni, uti cyane cyane Bob Rugurika
reka ngahe iki ndamaze kucumbana abantu benshi namaze kucumbana abantu benshi ariko je novuga ico ndacibazako cyambere coco ndakumenyeshe ko je ntarigera mvugana na Bunyoni icyo ntakiriho Bunyoni nturigera tuvugana n'umunsi umwe Bunyoni nari maze kumubona amaso mu yandi nkiri mu Burundi ngira inshuro zibiri hari inama nigeze gutumirwamwo kuri hoteli yitwa Royal sinzi ko ari Royal hariya ari Bujumbura icyo gihe iyo nama yavuga nimba ntireshe byari ibibazo bijyanye n'aba bahunguka bangene bakwa amatongo bya bibazo bya CNTB Bunyoni ari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu araheza abari buyo aravuga ijambo muri iyo nama aho naramubonye twigira turanamuramutsa yabahagaze ahari abakuru nyene turabaramutsa none uvuga nibuka niboneye amaso mu yandi general arengiye mu Bunyoni jewe se umugenzi ntacyo tuzinanye ko ntacyo duhurira ko ntacyo tuvugana na Bunyoni ico nukuri ico ndagitomore ngaha ntuwave yitiranya ngo mbwire ngo gende umugenzi wa Bunyoni ntacyo tuvugana na kimwe duhurira ko na Bunyoni muribuka yuko nigeze no gushira habona ibitutsi natutswe na Mukabunyoni ngira abantu benshi baravyibuka Mukabunyoni ico genda ariko ndatohoza ku rupfu rwa Lydia Nibogora hariho amakuru yerekana ko Lydia Nibogora yari umugenzi wa Mukabunyoni hariho undi mugore agira gatatu bahurira ko yitwa Regina bari bafise akagurupe yo gusengera hamwe hariho rero amakuru ico genda yifise yavuga ko aba bantu bafise uruhara mu rupfu rwa Lydia Nibogora bampa nimero y'ubu yitwa Regina kuko iyo umuntu turiko turamutohoza ko turamwandikira tukamubaza cyangwa akatwishyura cyangwa ntatwishyura nandikiye Regina bihuyana nuko Regina yari yicaranye na Mukabunyoni mugira kwa Bunyoni telefone ikifatwa na Mukabunyoni aho kwishurwa na Regina nagiye kumenya mu nyuma ko nariko nishurwa na Yasente niyo nkuru rero amajambo ya Yasente yanyandikiye ibintu by'ibitera soni niba ko nigeze gushira habona ndavyereka abarundi bose ibintu bivugwa muri iyo nzu natutse ibintu by'ubugesera kavuga ko turi ubwoko bubi turi ubwoko bukunda ubutegetsi atazi icyo tuburonderamwo twama turondera kubutembaga ibintu uyu munsi byo byagirizwa umugabo wiwe niyaza ko nabitutswe bihagije n'umukenyezi wa Bunyoni rero nta bucuti nuko nifitaniye nabo bantu jewe nico novuga hano kandi nagiye ndashira habona kenshi ibintu bijanye n'ivyaha mvuga ko Bunyoni akwiye gukurikiranwako rero ntacyo duhuriyeko ariko kandi nibisigura ngo iyo Bunyoni bishika akanyandikira ngo sinari kumwishura nibishikuye ngo iyo Bunyoni ashaka kumvugisha ngo sinari kumuvugisha muri ubwo butegetsi ndavugana n'ubushinyo ko tuvugana wese nukuri hariho abategetsi bari hajya tumaze kuvugana hariho abadufasha kuronka umuco ku bintu tuba turiko turatohozako hariho abo bishikuye umunsi ugasanga mwavuganye akagutuka cyane mwavuganye akaguha n'impu ariko bukeye ugasanga niwe agiye kuri stade akavuga ibintu by'ubugesera kuri wewe ibyo nama nabivuze kenshi bisigura ko je ntashobora gutangara numvise ko umumenyesha makuru avuganye na Bunyoni nta iwanje nta nakimwe gitangaje ngaho nta nakimwe numva aho bitangaje iyo bariko baravuga ko barondeye amakuru bavuga ko barondeye abantu bose nta nakimwe kiba gitangaje mu ngaho rero ko Bob Rugurika ashobora kuvugana na Bunyoni kubwanze ico n'ikintu gisanzwe kuko twese turashobora kuvugana n'abasendi FDD n'abavukanyi bacu nabo nyene turavugana bari mu butegetsi n'abataburimwo imbonera kure turavugana ni nyinshi zitwandikira zinatumenyesha aya makuru dushira habona y'ibyabaye mu gisirikare n'abasirikare benshi tuvugana nama navuze muri ndondeza ko isoko ryacu mu iperereza ry'igisirikare byatubwiye nk'amakuru y'umuntu yanyurujwe n'iperereza ry'igisirikare nama nabivuze kenshi rero aho ejo n'ibyashika ukumva arabonetse umuntu avuga bati baravuganye nta na kimwe kizoba gitangaje kumbure ico tangaza nuko twokumva hari ikintu bakoranye kitari ciza umuntu nka jewe ugasanga yakoranye n'uwundi muntu wo mu butegetsi muri abo bakora ibibi hakagira ikintu kibanga dukorana kandi kibi ivyo nivyo biba bitangaje rero kuri ico ivyavuzwe kuri Bob Rugurika numvise byose yaravyiyamirije yaravuze ko bamubeshera Bunyoni muri sentare ntiyabihakanye ariko Bob Rugurika yibo yaravuze ko atari byo
ni ico bita mu mategeko bavuga ngo parole contre parole. Muri ico gihe abantu babiri umwe yavuze yemeje ati cyarabaye undi ati cyabaye cyambira iki muri ico gihe cyanumviriza gusa nkaja ku ruhande umuntu akarindira ko ukuri kose kuja habona. Nivyo byonyene nshobora kubivugako. Rero nizere ko ico kitotuma utakaza icyizere cy'umuntu kuko nawe wonyandikira no kwishura kandi numvise ibintu umbaza ari ibintu kenshi bitoroshe byo ku ruhande rw'abangwanya ariko ivyo byose ukambye uti ndashaka ko tuvugana sino kwa ko tuvugana nico kimwe n'abandi bose abarundi je fata ko bose turabavukanyi hari uri mu ruhande uru ejo bari muri uriya hari mu ngorane uyu munsi uri mu ngorane ejo bari heza hari uri heza ejo mu ngorane ni nkuko ejo Perezida Ndayishimiye yogira ingorane agafatwa tugasangira yicwe tugasanga mu manza ariko ararenganywa bazi biriko biraba ubu turabona ko atanumwe adashobora gushikirwa ejo ashobora kuba ari Ndayishimiye nta na kimwe kizombuza kuvugirana Ndayishimiye igihe ariko baramuhonyora ashobora kuba Reverien Ndikuye nta kizombuza nkuko ashobora kuba Agatongwasa nkuko ashobora kuba uwundi munyapolitike nkuko ashobora kumenyesha makuru nkuko ashobora kuba umurundi mutoyi nkuko ashobora kuba umuntu wa nyuma abantu bakengera bose ndabafata cyo kimwe abarundi bose nabavukanye naho nogarukiriza mbona nafashe umwanya munini cyane wambaje ikibazo kirengeje kinini nanjye nashimye kucishura mu bwaguke bwose ataco mbishije uko ndacumva nyene niko shimye kucishura. Murakoze ku kabazo mwambagije nizere ko gafise abandi kaza gufasha. Nitwa Munyaneza ndi umunyamasisi. Iki kiganiro ngikurikiranye kumara imyaka 2 kandi kiranezeza cyane. Ikibazo cyanjye cya mbere kirabaza ngo ese ko Bunyoni yafunzwe kubera ko bamwagiriza guhirika ubuyobozi no gushaka kwica umukuru w'igihugu, hakaba hari andi makuru asobanura neza ko umukuru w'igihugu hari ashobora kuba yagirizwa kuba ari we wishe Nkurunziza. Hakaba ari ikibazo cyanjye aho kiri kivuga ngo ese wafunga ukekwa kuba yarashakaga kwica umukuru w'igihugu cyangwa guhirika leta ugasiga noneho uwishe? Niba rero ari uko bimeze nasabaga ngo ubutabera bwigenge bukurikirane bwivuye inyuma ufite amakosa wese bashobore kumuhana. Icya kabiri nagusabaga nkawe uyoboye iki kiganiro nkurikije ukuntu usobanura n'ukuntu witangira abanyagihugu, birasaba iki kugira ngo bishobora kwiyamamaza abarundi babe bagutora? Naramukije umutumire Pacifique Ninahazwe. Amazina yanjye nitwa Nduwaye Jean Claude nk'uko nsanzwe ntuye Namibia. Nkaba nagomba gushikiriza akabazo kanje gahagaze kwigandagurwa ry'umuhisi Petero Nkurunziza wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Nk'uko numvirije ikiganiro cabaye kivuga ko yoba yagandaguwe n'umukuru w'igihugu yoba hari Barifite Ndayishimiye, havuga tuti none byo bari byo? Niba ari byo nk'uko Bobo Rugurika yashoboye kuba ariko aravuga yuko ivyemezo yoba bifise, kuki bitoshirwa habona kugira ngo bashobore kumushengeza? Je kubw'ivyo ndavuga tuti ariko naho nibitaba ari byo, mbega muri ico gihe umukuru w'igihugu ntashobora kuzohava yitwarira Bobo Rugurika ukazosanga arahuye nawe n'ibibazo byo kwitwarirwa canke guhanwa imbere y'amategeko. Rero Pacifique Ninahazwe ndagomba ko mwaduha umuco kuri ico kintu kijanywe n'igandagurwa rya Petero Nkurunziza, ko yoba yaragandaguwe by'ukuri na Varisito canke n'akagwi basanzwe bari kumwe mu burongozi ivyo bihangange. Ariko kandi nkavuga tuti
n'iryaba rirementanya naho twosaba ko ababishikiye canke abashoboye gutanga amakuru bosaba imbabazi uburongozi bwabo hari kuko baba barabarengeye akarimbi. tuno tubazo tubiri twa Munyaneza w'Imasisi be na Jean Claude wo muri Namibia natwo dushimye tuje inyuma y'inyishu nayo imejeje gutanga mu kanya inyishu yavuga ko ibintu bibazo nyine babajije rero mwebwe nta sinza guteba cyane kuko muraza gusanga mu nyishu natanze imbere harimwo inyishu ku byo mwagiye murambaza ariho utuntu dukeyi mwongeye ko ngira nce ko mu mwanya muto imbere yuko nja kwakira abandi banyagihugu benshi bambajije badasanzwe bari muri groupe turaza turangiza kino kiganiro. Munyaneza bwa mbere ndamushimira ko atari umurundi akaba yitwaye rwose ibibazo by'uburundi gutya wagira ati none nimba Evariste Ndayishimiye afise uruhara mu rupfu rwa Nkurunziza bigenda gute ngo hapfungwe Bunyoni yagirizwa ko yashatse kwica umukuru w'igihugu bakaca bareka Ndayishimiye nawe yoba yaramaze kwica umukuru w'igihugu. Mu mabarire namaze kubivuga ko atacemezo na kimwe mfise kuri bino bintu, nta cemezo na kimwe mfise uko nishuye kiriya kibazo navuze ko hakwiye gukorwa amatohoza vyiza yoba amatohoza mpuzamakungu kuko biragoye rwose ko amatohoza yokorwa na Ndayishimiye na leta ya Ndayishimiye kandi mu gihe nawe yoba yiketswe muri ico gihe hariho amakuru yo bavuga ko yoba arimo ariko nibutse ko Bob Rugurika uko je namwumvise atigeze avuga ngo Ndayishimiye yarishe Nkurunziza. Bob Rugurika amajambo yiwe yavuze ati Ndayishimiye arafite icyo abiziko. Urumva ayo n'amajambo biratandukanye kuba afite icyo abiziko no kuba yaramwishe birashobora kwegerana cyangwa gukwegana mugabo je nshima kuguma nkoresha amajambo umuntu nyine aba yarakoresheje rero sinje kuvuga ngo yaramwishe mu gihe naye matohoza wabikoze ko atabivuze gutyo umva ntacyo ndabizi ko n'ukuri mugabo abaye abifise mu ruhara ntaco buza ko nawe nyine atohozwako nimba bifise mu ruhara nawe nyine yotohozwako. Nagenda babwiye ko kugira tuvuge ko ari sumu kubera ko tubizi uno munsi RPA turafise umuntu turazi aka identity turafise umuntu turazi neza umwidondoro umuntu yazanye isumu yishe Petero Nkurunziza. Reka ndanababwiye yuko niyo yayikuye agiye kuyikora muri abo bantu nyene mwumva ngo babapfumu bayikuye mu gihugu ca Tanzania mu karere ka Mwanza iraza mu Burundi ingene yahanyahanywe gushika naho ihabwa Nkurunziza. Ico ni kindi kibazo mugabo ivyo ndabizi kuko ndabifitiye ivyemezo tubifitiye ivyemezo yo mvuze ivyemezo muravyumva murazi ivyemezo ni nkuko nabivuze ni ivyemezo dushobora no kwerekana n'imbere y'inzego z'ubutungane mu mugambi CNDD-FDD kumureka ngireko hariho abantu bake bazi ivya rujya rupfu bazi n'integuro ya rujya rupfu ingene yahawe isumu abo rero nibo babizi muri abo oni ni bake harimwo aho tutabajenera umugabo uco nashaka gushimikira ko uno munsi nuko nshaka kubwira abarundi n'amakungu yuko umukuru w'igihugu w'uno munsi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arazi neza ndamuvuze ni nawe ari kisonga ry'igihugu arazi neza ivy'ugo rupfu rwa Petero Nkurunziza kandi arazi neza ko hakoreshejwe isumu ivyo ndabivuze. Impfuzo z'abakuru b'ibihugu n'impfu zubahwa ni nkuko twabonye ko zidaheranwa naho bakimyaka bitinda bigasura bikagaruka ariko urabona urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye rugaruka haciye imyaka 30 urumva n'uru rwa Nkurunziza nimba yarishwe umwanya wose uzohaca ntabonze ariko burya ico kibazo kuzosubira kigaruke ndavyibaza
rero aho kumwe navuga je nsaba ko hobaho by'ukuri amatohoza atababarira kandi yigenga by'ukuri icyo kintu cyose kiza kiravuga kijyanye n'urupfu rwa perezida Nkurunziza kigakurikiranwa. Navuze ko ata kintu gitoyi kibaho iyo kivuzwe ku mukuru w'igihugu. Abavuga ko yariye isumu nibumvirizwe, ibyemezo bafise nibikorerweko. Abavuga ko yoba yaragwaye covid nibumvirizwe, ibyemezo bafise nibikorerweko. Abavuga ko hariho no kuba atakurikiranywe neza mu bitaro ko byategerezwa nibumvirizwa, hanyuma bitohozwe. Nimba nabo nyine bariho abagize amakosa muri iyo nzira babihanirwe. Ibivuga ko hari umupfumu yoba byiyemerera ko yagize uruhara n'ibitohozwe, hanyuma nimba yarakoze uruhara koko abihanirwe. Aba yataruhara afise naho yezwe. Niho mpagaze mu bintu bene niko nama mvuga iminsi yose. Nibitohozwe, ibi bintu bivuzwe ni byinshi cyane, nibitohozwe. Abantu ntiboza kutubwira ngo baritwaye impfu z'abandi bakuru b'ibihugu hakaba undi mukuru w'igihugu yiwe hatangiye kuvuga ibintu biteye ubwoba nk'uku, leta ikaguma inumye. Ibyo bintu ntibyumvikana, nibitohozwe, bimenyekane neza ibyo ari byo. Ni nk'uko namaze kuvuga ko bitangaje kumva ibintu biteye ubwoba nk'ibi byoba byaravugiwe mu makomisiyo yakoze amatohoza mu bumvirije Bunyoni, nimba abacamanza baciye rujya rubanza mu mwiherero, ibi bintu byoba byaravugiweyo, nimba muri parke ibi bintu byoba byaravuzwe, nimba ama audio nabonye parke ivuga ko ifise koko bino bintu bivugwamo, hanyuma parke ikaba yarabibonye ikabyihoza ntibikurikirane. Erega abo bantu bose bakwiye kuzokurikirana. Yaba procureur general de la République yoba yaronse ibyo bintu ntabikurikirane, yaba abacamanza ba Cour Supreme baba bararonse amakuru ajyanye n'ibyo bintu ntibayakurikirane, n'abandi bose. Abo bantu bose bakwiye kuzokurikiranwa bose, bakavuga impamvu ibyo bintu byaba byarashitse imbere yabo ntihagire na kimwe bakora. Abo bose mu nyuma hari ibindi byaha bishobora kuzobajyako. Nuko ndacumva wambagije Munyaneza uti mbega ndavye ingene witwararika ivy'igihugu ntiwokwitoza nawe ngo urongore igihugu. Ico murumva ko kitanashoboka. Umuntu bamaze kumushyira ko imanza zo gupfunga ubuzima bwose, urumva ko ivyo kwitoza byo kugira witoze ubanza kuba mu gihugu. Kwitoza hariho iyo casier judiciaire babanza kweza, kwitoza hariho no gushaka kwitoza. Niumva n'umurongo muremure. Ariko intama nizozo nuko atani igihugu uyu munsi mfise. Urumva utakigira igihugu ntajya mu byo kwitoza atani igihugu afise. Ariko nikizotubuza ko tuguma tugira uruhara ku bijyanye n'ubuzima bw'igihugu cyacu. Buriya umuntu ugira agirira akamaro igihugu ntateza kuba umukuru w'igihugu, mu kibanza cyose umuntu arimwo usanga hariho byinshi abashobora kumara. Rero ndagushimiye ko numva ko unyizigiye, numva ko ushimiye ibikorwa byanjye, ndabigushimiye, urakoze. Hanyuma kuri Jean Claude ari muri Namibia, nawe nyine ntiyatandukanye cyane n'ibyavuzwe na Munyaneza kuri ibi bijyanye n'urupfu rwa perezida Nkurunziza. Gusa yashyizemo ikindi ati waragira ati nimba umukuru w'igihugu ahari uyu munsi yaragize uruhara mu rupfu rw'uwo yasubiriye, ibyo bintu byotohozwa kandi nawe nyine akabihanirwa. Ku rundi ruhande naho nimba bariko bamwambika ibara, naho nyine byotohozwa abamwambitse ibara bakabihanirwa. Yanambagije ko umukuru w'igihugu atokwitwarira abo bamwambitse iryo bara. Jewe mvuge kwa kundi nyene bwa mbere bwose numvise Bob Rugurika yagiriza umukuru w'igihugu ko yishe uwo yasubiriye. Navyo numvise. Ico numvise nuko avuga ati arafise icyo ariziko. Urumva ico n'ibindi jambo umuntu yava mutamika ibyo atavuze. Hanyuma avuze ko afite icyo ariziko, nimba umukuru w'igihugu ico cyo mushavuza kumva ko bamurengeye akarimbi kwitwara n'uburenganzira bw'umuntu wese. Ico ntacyo cyaba bitwaye, umwitwarire bakumviriza. Muribuka ko perezida Nkurunziza yitwariye umuavoka Maître Menge, aritwarira undi murundi wo mu Bufaransa. Urubanza rwaba mu Bufaransa barabumviriza, hoho abacamanza bigenga urubanza bararuciye. Rero n'uwundi agovye kwitwara nta wo mubuza, boheza bakarumviriza bakamwishura. Ariko
mvuge ko gushika ubuje mu byo numvise bo burugurika nawe muhava mwambika ibara kuko sinumvise ivyo bintu bivuga ko ndayishimiye yishe Nkurunziza numvise gusa avuga ko umukuru w'igihugu afite arizi ko ivyabaye nico numva ariko twese duhuriza ahantu hamwe urupfu rwa Nkurunziza rukwiye gutohozwa vuga umukuru w'igihugu niba rusanzwe nkuko kandi n'izindi mpfu z'abarundi dukwiye kumenyera ko ata muntu apfa ibintu bikagenda gutyo bidatohojwe iyo biboneka ko hashobora kuba harimwo ikitumvikana hanyuma hariho n'uwundi mugwi nibazo hambaye nico umuryango wa perezida Nkurunziza wo buvuga kuri bino bintu umva twese turavuga twararonse amakuru ameze uku abandi baronse amakuru ameze kuriya ntituzi amakuru umuryango wa Nkurunziza ufise nuko umuryango wa Nkurunziza nawe ufise amakenga nkuko twebwe tuyafise naco ndabizi ko kandi sinibaza ko nabo binoroshye ko babaye bafite amakenga abo yavuga kumbure barashobora kuvuga imvugo ya politike itabashira mu ngorane mugabo sinzi ko babaye bafite amakenga nkuko biko biravuga ko nabo boheza bakemera kubivuga bene nuko biriko biravugwa rero ndabashimiye namwe ko mwabandanije kubaza nkuko nahinda bivuze ibibazo byanyu nari nabyishiye ko mu kindi kibazo murakoze ndabaramukije banyakubahwa Mutabazi Pacifique genda kwita Mutabazi kuko utabariza abantu benshi ukabafasha kandi bakagira gutabarwa kubera ijwi ryawe hanyuma kwico kuvyigwa twokura biri byavuye ngaho mwabo hagati y'abo bantu babiri nuko ntibigera bemera yuko iperereza ishobora yakorera irementanya abandi iyo bariko baratabaza bavuga ati turiko turagirirwa nabi muri documentation ntibavyemera ariko uye nabo bahavuye bemera bavuga yuko bahakorewe ibintu bibi icyo cyo bicigwa kuno ku bandi ahubwo bakabibona ikindi naco ibyigwa ni byinshi ariko ikindi naco bakiko baranyaga abandi barabanyaga umuntu yavuga kwari ukwica canke kubaboreza igufa canke bagafunga ariko ubu uye naho harageze aho nabo bibahindukirira reka nurabe nabo oye bari ku butegetsi ntibahave bibaza ngo nabo ntibazoshikirwa burya ibyo bariko barakorera abo nabo birashobora kuzabashikira muri kazoza kuko iyo mwumva ntibazokwama ku butegetsi hazaga igihe bihinduke ego nyakubahwa nibaza yuko ahubwo ahanini bari bakwiye kuza barumviriza akagohe kenshi ukunda kuza urabatera egome bakumviriza ku mpande zose bakubahiriza agateka kazina muntu kuko nabo nyene barabonye yuko bibabaza ego nibaza nta vyinshi norenzaho gusa ivyigwa ni vyinshi ariko ahanini icowe n'ivyo nari nishatse kuvuga abasavye n'imbabazi kandi narengeje saba murakoze mwiriwe neza nyakubahwa Pacifique nahaze n'abandi batumiye bose bari muri iki kiganiro ndaramukije bose bariko baratwumviriza ndashimye nanje kuba narose akaryo kuvuga ico ntereye nta kibazo nubaza kuko vyinshi ndabikurikirana ku rubuga rwanyu kandi ndabibona amakuru menshi mwavuze ati tugije duteye canke ico tubajije kuvyerekeye perezida wacu na Bunyoni bose n'abagenerale ku rubanza rwaranze uyu mwaka amaje ku bwanje general Bunyoni yari yagerageje uko ashoboye kabisa nk'uko bavuye novuga ku rugamba babiteguye kandi n'ibyo mubonera ntabyo tukinyegeza barabiteguye kandi barabishoboye muri make rero n'ukuri giye ku bwanje ubwo Bunyoni yaragerageje kwibuka ashoboye n'ubasha yarafise kandi yaragerageje ariko n'abandi bari ku kivi bariko baragerageza nk'uko babivuze gupapura baranga kubereka bamupapure ariko kandi n'ibindi bigira igihe hajya igihe cerekana byinshi nk'uko mukunda kuvyandika reka twindire igihe
nawe nyine hazogera igihe abandi abishimiye bija habona ariko generano nanje nashaka ntange niki niyerekeye abantu bose bari musende David baze bariyumvira gute mushobora gutimba mukumva mwagirira nabi bagenzi banyu uzi neza nawe bagutuma kwica umuntu bakumva ati wamwishe ibyo wica wewe biraza ko ibyo bihamwa benshi barabizi hari ibihamya byinshi birerekana yuko hari abantu baha amadiri menshi yo kuja kwica abantu bagaruka guhembwa bagaheza guhembwa mu wasende David turayimenya mu mbonera kure nawe bagaca babica ariko nk'umuntu wari musende David azi ko nturugamba rwatanguye ukabona Rajab Karaba Adolphe Karaba President Nkurunziza koko ni mu muntu ayo ko umuganga utakira umugambwe koko w'inyamaswa nibiyumvire murabigisha dukunze ko kironone karakabisa birababaje niko bamwe mu Burundi rero mbanzemo byinshi byerekeye urwo rubanza ariko muri make abari hejuru bose bariko baragerageza uko bashoboye mu kwiba bunyuna ahubwo agasho n'agasho impimba n'impimba aragerageza adatanga umuco natwe wenyine cyane ntafata vuze azarondera ukuntu asohora iby'igiwe rizo bimenyekanije hanze avuga nubwo napfunze kubera ibi n'ibi nabo bizi ibi n'ibi kandi nabwo atazoronka akanya ko kubivuga abandi bazobivuga bizomenyekana bizoca habona murakoze kuri tuno tubazo namwe mumbajije be n'interano mutanze mbere ni natwo ngira mpereze ko kino kiganiro habayemo impanuro zikomeye cyane numva ko arizo zorangiza ibyo byose twaganiriye uyu munsi harimo umuntu akuze umutama yibukije abategetsi ko abibuka ati nimwibuke ko igihe mwari ko murahohotera abandi mutigeze mwemera ko bahohoterwa aba ba Bunyoni aba ba Desire w'amahoro abo bitwa ba Destino n'abantu bazwi mu mabi yo guhohotera abandi ati rero n'abandi basigaye mubeho mwibuka ko ejo namwe bishobora kubagendera gutyo hamwe ivyo bintu mutobifuta mu gihugu umutama avuze neza cyane kuko ibivugwa kuri Bunyoni nabivuze bihagije sinobigaruka ko Bunyoni yigeze kuvuga ku rugero rw'uko abantu baba baragiye gupfungirwa muhiriwe bakabugwa irengero hariho abasore babiri twibuka twakoze ko muri Ndondeza Emmanuel uwitwa Clovis n'uwitwa Emmanuel batazira Emma ukumusaga bano bantu babiri bafatiwe mu Kinindo bafatwa na Desire uw'amahoro kuva bafashwe hari muri Gitugutu 2015 ntibarigera basubira kuboneka bari mu bantu biyamirije ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza amakuru y'icyo gihe ibyo twatohoje twebwe bivuga ko bano bantu batwaye ku rugo rwa Bunyoni n'amakuru twagiye turaronka mu nyuma aravuga ko baba bapfuye nabi cyane babicishije inzara ko baba havugwa ngo bifuza kubona ingene umututsi apfa yishwe n'inzara ntibyatohojwe twaguye dusaba ubutungane nta cyakurikiye Bunyoni yari igihangange nimba byarabaye koko akaja kuraba ingene umuntu apfa akicwa n'inzara agahera n'ibintu biteye agahinda iyo myaka twabivuga baratuvuma batwise abansi batwise ko tucapfuza inzego ariko ntacyo bakoze ngo batanga umuco uyu munsi Bunyoni ni wari mu munyororo nawe avuga ko mu iperereza yagiriwe nabi uyu munsi uwo Desire uw'amahoro ni wari mu munyororo avuga ko yakorewe ibintu bisumba no gukubitwa ko yakoroye amusoza ari umugabo Desire uw'amahoro sinzi ko ari umuntu ushobora gutondeka amabi yakoze guhera muri za Rutegama mu 2007 aho yafata aba FNL akababureza igufa ku buryo buteye ubwoba ukabandanya urupfu rwa Ernest Manirumva tukabandanya ubundi bwicanyi bwose bwagiye buravugwa ku butegetsi bwa CNDD-FDD ntitwotondeka abantu bishwe ku bwa Desire uw'amahoro abantu bishwe na brigade anti-emet hariya bava mu kwandadaye ibintu byahabereye havugwa ibinogo abantu batabwamwo n'ibintu birengeje ubwenge kuyu munsi uyu nawe ari wari mu munyororo
akaba ari we atabaza avuga ko yakorewe ibintu byatumye akorera amosozi ari umugabo, byo bicigwa ku bandi benshi, kuri ba Braddock mu iperereza ry'igisirikare, kuri ba Nkoroka mu iperereza risanzwe, kumbonera kure nk'abashabani hari Muyinga n'abandi benshi cyane mu Burundi. Ibi bintu birakwiye kubicigwa. Ivyo bibi mukorera abandi ejo muzotanga rero bagarutseko, mukazoronka akanya ko kumviriza ingene abandi bamererwa muri ko murabakorera bijya mwabakoreye. Hari umwanya umuntu yiyumva umengo yabaye igitangaza kubera amabanga afise, kubera yubashwe, kubera azinanywe n'abakuru, kubera azinanywe n'abahambaye, akumva umengo asigaye yaregereje Imana, akumva umengo ubuzima bw'ubundi ntacyo buvuze. Ariko umunsi ashikiriwe naho vyomara iminota 5 gusa, bizomusumbira imyaka n'imyaka ariko arahonyora abandi. Rero iri jambo ry'uno mutama niribere icigwa benshi, abantu bari kurema icigwa, abantu batangure kwiyumvira mbega ejo sikera, mugani wari wati ejo sikera, ejo nubu, ejo sikera. Hari ako kanya ubimaramwo wabaye igihangange, ariko umunsi biheze umengana inzoga zikuvuyeko uratangara. Imbere yanyu hari abandi benshi babikoze ntimuri abambere, nabo baratangaye ubutegetsi buheze. Ndabasavye mwihanura, twubake igihugu umurundi wese ashobora kubahwa, akubahiriza mugenzi we. Igihugu amategeko ashobora kutwubahiriza twese. Igihugu ubutungane bw'ukuri bushobora kubaho. Nico kindi cangaruka ko mukanya mu kurangiza. Uyu mutama yanavuze ikindi kintu gihambaye mu kwibutsa. Yibukije aba bantu bapfunzwe ingene banyaze ivy'abandi. Nabivuze ingene nka twebwe twese twanyazwe, abaharanira agateka ka zina muntu navuze ashika 12 n'abatari bake bazwi, jewe Magi, Bobo Rugurika, abamenyesha makuru ba Gilbert niyo nkuru, Arcade Habyarimana, na Patrick Nduwimana, Innocent Muhozi, Vikari Shimirimana muharanira agateka ka zina muntu, Maître Dieudonné Bashirahishize n'umurongo, Maître Armel Niyongere, abo bose umumenyesha makuru Patrick Mikabaro nabanye hagati y'akazi na muntu banyazwe ivyabo, baciye gufunga ubuzima bwose. Sinibagiye umumenyesha makuru Anani Yuhire, barashirwa ko imanza batigeze baburana, kandi igikorwa cyabo cyabaye cyo kuvugira abandi. Uyu munsi abanyene bariko barafatwa, ya majwi yacu niyagaruka kandi gusubira kubavugira turatabariza, nuko ubundi babiduhoye turiko tuvugira abandi bariko baragirirwa nabi, canke dusaba ko amategeko yubahirizwa mu gihugu. Ya majwi nubu niyagaruka gutabara nabo batugiriye nabi. Hari abanyapolitike ivyabo vyafashwe batari bake, bakiriwe imanza hamwe na twebwe, Chevino mu Gwengezo, Yohani Minani nimba ntibeshe, ni benshi abanyapolitike nabo navuze ko ari uwundi mugwi w'abantu bashika 12 bafatanya abanyapolitike n'abasirikare. Mu basirikare hari abo bagendanye n'abanyene bapfunzwe na General Godefroid Niyombare n'abandi bari kumwe. Abo bose ivyabo vyarafashwe, bamwe biragurishwa icese, abandi ntituzi ubifise uyu munsi wariwe. Igihe vyariko birafatwa, aba uyu munsi banyazwe nabi vyabo bariko baratwenga, bumva ari inkuru iryoshe kubona ivyo wundi yabiriya akuya ukamugira ubusa, ukamukira urubanza atahari, ukacumugira ubusa, ukamutwara ivyiwe, ugatwara inzu y'umuryango. N'ibintu birengeje urugero. President Ndayishimiye yarigeze no kuvuga ko inzu z'umuryango zidafatwa, ariko mwarabonye ejo bundi ko bariko barafata ivyo kwa Bernard Busokoza, inzu yiwe barayitwara kandi ari inzu y'umuryango basohoyemwo umwana wiwe, iyo iragenda iruhande y'ibindi byose byiwe bafashe. N'abandi turi benshi cyane twakoreye ivyo bintu. Bunyoni yari mu bavyina turiko turabibona, none uyu munsi nawe nivyo bamwishuye. Bunyoni yari mu bavuga ko adashobora guhema atabonye Baniyombare batahanywe mu gihugu bakagarukanwa mu gihugu. Uyu munsi byo yabipfuriza n'ivyo abonye. Bunyoni ari mu bipfuje ko hari Igitega habaho ikibanza kidasanzwe kijamwo
abagizwe ko bashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015 none nawe yahawe agasho kiwe wenyene. Bunyoni nizere ko ibindi byavuzwe kumbura atari byo, aho bavuga ko ibohero rya Gitega ryaturiwe n'impaka mu ntumbero yo kurondera kwica abapfungiwe bamwe muri bajya bavuga ko bashatse gutembagaza ubutegetsi. Uyu munsi apfungiwe ahantu habaye isanganya yahababura igitabara nawe ahari kumbure niko kanya wo kwiyumvira. Ariko turiko tuvuga Bunyoni, ba Bunyoni basigaye mu butegetsi ni benshi, ba Geruvendera ko buca niho bari, ba Evariste Ndayishimiye niho bari. Uyu munsi barakomeye barahambaye cyane. None ejo niyo namwe mwapfungwa bizokenerwa ko dushobora gukora ikiganiro nk'iki, kubera ko mutasizeho amategeko y'ingene umuntu akingirwa agiye mu munyororo, ingene aburanishwa neza, ingene apfungwa neza nk'umuntu. Murindire yuko mu myaka 2 cyangwa 3 cyangwa 4 cyangwa 5 namwe muzoba hari mwabakoreye ubundi busho budasanzwe bwanyu kugira dushobora gukora ibiganiro nk'ibi, cyangwa twobikuramwe ivyigwa mugafata ingingo zitwandira ibintu bihagarara. Ibi bintu byo kunyaga amatungo y'abantu nabihanuye kenshi mvuga mwabasene DFDD nimwe mufise ayo matungo, nimwe muri ko murubaka ayo mazu, nimwe mufise ibitagira uko bingana. Ariko nimwebwe nyene muhindukira mugafata uburenganzira bwo gutunga ibintu, yinite droit de propriété, akaba ari mwebwe muyica. None ivyo bintu muri ko murandurunda mwiteze ko bizohereza. Hari ubundi yakoresheje ijambo agapapu. Agapapu ni ijambo nahawe n'umwe mu ndongozi za CNDD-FDD avuga ati iyi politike yacu ubona umuntu agira ibintu bakaca batunganya ibintu bimeze nk'ubutungane bakaca bamutwara ivyiwe no gupapurana ivyo bafise bagiye bariba. Uyu munsi bavyatse Bunyoni baramupapuye, tuzoza urabona nk'abantu b'abagwiza atunga yampaye uburorero, kabone umuntu baragiye baramupfunze bakamumaza y'ukwezi cyangwa amezi 2 akava bavuga ngo natange ngo miliyari 3 4 5 bakaca batwara nibigira bavuga amafaranga yacaja tuko kose no gupapurana. Uwo muntu bavyaka afise ubundi mutegetsi yabimuhaye n'uwabihawe na Nkuru Nziza, none ubu naho Ndayishimiye avuga ati ujya bimwake tubitware tubiho ubundi cyane tuvyihe. Ibyo bintu byose uko babikora niko nabo nyene bizobagarukako. Ibyo bibaza ngo bararunze bapapuye naka niko ejo nabo nyene ubutegetsi ntibwamaho bazobipapurwa bikagenda. Hari ikindi kintu cyama kiba mu Burundi nuko ubutegetsi buza burahinduka, hanyuma ugiye akaca akurikanwa n'ubutungane, abaje bakaca mupfunga bakamurenganya bakamutwara ivyiwe. Abafise ubutegetsi nyabikoremo ivyo babwira nabo bikingire ejo ntibizo bagendere gutyo. Uko mukomeza iyo ngendo niko mwe bizobashikira bifise n'inguvu zisumba izo mwakoresheje mu kubikorera abandi. Iyi ngendo ni muyihagarike, twubaka igihugu c'amahoro. Hari nyuma ibinyene byo kurundarunda benshi babigarutse ko bati mbega abatwara uyu munsi basumba hari ico barushije Bunyoni. Uko Bunyoni twabonye bariko baravuga mu kumucira urubanza ku munsi wa nyuma w'urubanza baciye batangaza ubwo nyene ko afise amazu 153, baratangaza ko afise imiduga 50 nimba 51 cyane 55 sinivyibuka neza. Ariko hageze kubifata igitangaje nababwiye ko bavuze ko bafashe inzu 4, bavuze ko bafashe imiduga 14. None bimwe bari bavuze vyari biki? Hamwe bavuze ngo bafashe ivyo atandikishije mu butegetsi. Mwibuke ko ikijanye no kwandikisha amatungo bafise mu butegetsi twagisemereye. President Ndayishimiye bari basigura ko hari abantu bafise ubutunzi batoshobora guheza guharura, none ivyo bintu banse kubikurikiza. Ni kwa kurundarunda nivyo bose ariko baravuga bati mwese muri co kimwe. Mbega uyu munsi Ndayishimiye ushobora gusigura amatungo afise? Ibi dusigaye tubona umukenyezi wiwe yambara ku munsi umwe ashobora kwambara impuzu z'imiliyoni 40, 50, 60. Uharuye ibintu agenda yisakaye mu munsi umwe. Imiliyoni 60 mu gihugu abantu bariko baricwa n'inzara. Akazambara umunsi umwe bwaca akaca kubita izindi imiliyoni 40. Bukeye izindi miliyoni 200. Bukeye mu ndwi baharura impuzu zose yambaye amafaranga ziciye, ugasanga umuntu umwe muzima yarambaye nk'imiliyoni 200, 150 umuntu umwe, iyindi ndwi akazosura agahindura akambara izindi gutyo. Yayo mafaranga mwambara gutyo avahe?
n'umushahara w'umukuru w'igihugu woba uvamo ubwo butunzi bungana uko hariko haravugwa amazu ariko aragurwa amatongo agurwa n'umukuru w'igihugu ukumva amatongo nk'abantu nk'amajana 3 muri Bugenda na Devazo badutwaye amatongo ukagenda ikarusi ukumva yandi matongo mu makomine nk'abiri hamwe naho bororera amafi ahandi naho bakorera ibindi egome kazumva yandi matongo muzabo banza y'imiceri ukumva bihaye amatongo mu Rutegama yandi atagira uko angana bakaja aho umugore ava gutyo ahantu hose igihugu asubona bariko arasakuranwa amatongo ivyo uriko urabikora ukaja kwagiriza ubundi ngo wewe ngafise amatongo ngo n'amazu 150 wewe ugeze kuri bingahe wewe uri kurabaho uri kuramufata umugani waho undi yavuga ati bafata uwakoze ikintu undi ariko n'undi yagikoze nawe amufate none wewe uri kuravuga inzu amajana bahugeze kuri matongo amajana ngaho ubu barazi ivyo uri kurakora ukaca usanga abana biriwe ivyo bagiye baronka ingurane z'amamiliyaridi bonyene muri aya mabanki agezwe go n'amaproje agezwe byo bwaruka wewe ivyo aca bisigura gute ngene we wenyene ariko aronka ibintu nk'ivyo byose bariko baravuga amafaranga ava muri BRD baja muri Prestige amamiliyoni y'amadolari ivyo byose bica bisigurwa ngo iki ku muryango w'umukuru w'igihugu gusa bagenda bakavuga ati umukuru w'igisirikare nka General Prime Niyongabo bagatondeka amatungo afise uwo muntu za microfinance ama pharmacy usanga ivyo byose abasirikare byo basigaye baguramwe imiti byava kukumva amazu ariko arubakwa hirya no hino bavuga ukumva umuntu afatirwa ubwibwa c'indege ngo afise ngo 200 by'amadolari mu isakoshi ugaharura ivyo bintu byose nk'uwo muntu aba ariko aregeranya none atandukaniye hene wawe ndi mwavuze ngo arafise ngo amajana 50 ejo niyo mwava muri ivyo bibanza umwasi wanyu agafata ubutegetsi azoza kutubwira ko nawe ufise amajana 3 izoba ari biki ukumva abanga umushikiranganje wa mbere ngo yagiye kugura inzu ihagaze ngo ayirisha miliyaridi 4 ukira umuntu atunga miliyaridi 4 gute we wenyene ivyo bintu bishoboka gute rero mwabagabo umugani wacu muri abagabo ibi bintu vyo gupapura na vy'agapapu nyene nimwihanure mwese muduha igihugu c'abarundi bose dusangiye twese ivy'igihugu umurundi wese yubashwe ajya akaryama akumva ko ari mu gihugu